Reka subirenda bahekaze mwese tubana amakuru n'ibiganiro bya misi yose twama tubashikiriza kuri murisho kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Ndabahekaze rero mu makuru y'iri joro n'amakuru mugira mushikirizwe n'umuresho kuri yanyu mukunda cyane ariyo ya Isange TV. N'amakuru menshi cyane rero n'amakuru tubegeranyirije ku makuru nyene amasoko yacu yiriwe atororokanya nkuko tuba twabibashikirije ko mwijoro tuza kubashikiriza amakuru amasoko yacu yamaze kutwegeraniriza. Ndabahekaze rero mu makuru tugira dushimikire ku ngingo nkuru zikurikira. Reverien Ndikuriyo kuri ubu ngubu yashitse mu Burundi, yavuye mu bitaro aho yaragwariye ngaho i Dubai. Nyuma y'amakuru menshi cyane rero amasanamu ndetse n'amaremetanya menshi cyane bavuga ko Reverien Ndikuriyo yoba yarapfuye. Kuri ubu ngubu rero avuye mu gacerere aciye ashika mu Burundi. Agishika mu Burundi yasohoye itangazo rivuga ku bugwayi bwe ndetse n'uwoba yaragize uruhara mu bugwayi bwe. Kuri ubu rero Perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye ku rutonde rwa mbere aciye adondwa gatoki n'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo. Unabizi neza ko rero kuva Reverien Ndikuriyo amagara ye yatangira kuba atameze neza, unabizi ko yaciye ajanwa mu bitaro byo muri Kenya. Yaragiye kuvurirwa nyene ngo barabe ukungene amagara ye yoba yifashe akurikiranwe n'abaganga. Agishika muri Kenya murabizi neza ko twabibahaye mu ntahe zitandukanye ko amakuru ajanye n'ubugwayi bwe yaciye anyegezwa. Nyuma yaho rero ndetse n'abari bamugwaje bose baciye bambugwa amatelefoni ndetse ngendanwa kugira badatangaza amakuru y'ibijanye n'ubugwayi bwa Reverien Ndikuriyo. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaravuzwe mu bimenyesha amakuru itandukanye avuga ko ari we yoba yaramuhaye ishano. Si wenyine yavuzwe muri ayo makuru kuko na Hussein Rajabu nawe yaravuzwe ko ari we yoba yaramuhaye ishano kugira amusubirize kuba umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Nyuma yaho rero murabizi neza ko Reverien Ndikuriyo yaciye avanwa muri Kenya ajanwa i Dubai kugira babandanye bakurikirana amakuru yiwe. Nyuma yaho agishika i Dubai naho bidatevye twaciye twumva amakuru bavuga ko ngo yoba yarahawe ishano ngo n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ariwe Angeline Ndayishimiye. Gusa hari n'andi makuru twawe n'amasoko yacu nyene mu begera kwa Reverien Ndikuriyo batubariyaga ko ngo yoba agwaye ingwara y'igisukari ndetse n'umugera wa asida. Ntibyatevye rero yaciye nyene ashika ngaho mu bitaro vy'Abarabu. Abarundi ndetse by'umwihariko abanyamugambwe CNDD-FDD na cane abagumyabanga ba CNDD-FDD batanguye kubaza amatohoza ajanye n'ubugwayi bwa Reverien Ndikuriyo n'ukungena amagara yiwe yoba yifashe. Amakuru twahawe n'amasoko yacu mubegereye nyene kwa muganga aho i Dubai aho yaragwariye batubariye ko ngo yoba yaragwaye nyene ndetse yarahemera mu vyuma bitanga bituma nyene ahema. Hari n'amakuru twaronkejwe avuga ko ngo yoba nyene atari ameze neza mu bijanye nyene no mu mutwe. Nyuma yaho rero amakuru yaciye anyegezwa abakenyera rugamba ndetse n'abagumyabanga ba CNDD-FDD bakatwandikira ku mbuga ngurukana bumenyi badusiguza ukungene ngo tuzobasigurire ukungene amagara ya Reverien Ndikuriyo yoba yifashe bivanye nuko nyine abanyapolitiki mu Burundi na cane Perezida Evariste Ndayishimiye yanyegeje amakuru ajanye n'ukungene Reverien Ndikuriyo yoba ameze. Bidatevye rero Reverien Ndikuriyo yaravuwe ngaho nyene i Dubai, gusa amakuru ajanye n'ubuzima n'amagara ye abandanya anyegezwa. Nyuma yaho twaje kubona amakuru yashizwe ku mbuga ngurukana bumenyi n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuga ko ngo Reverien Ndikuriyo amagara ye yoba ameze neza. Kuri ubu rero Reverien Ndikuriyo yamaze gushika mu Burundi. Nagakuru keza yakukurutse ngaho nyine mu bitaro i Dubai aho yaragwariye. Ubu ngubu nishimwe n'umunezero mu muryango mu rugo rwa Serugo Reverien Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Nini
ni n'umunezero ndetse ku banyamugambwe CNDD-FDD mu magumyabanga abayo barishimiye kuba umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yongeye kugaruka mu gihugu c'u Burundi. Gusa ku rundi ruhande ni ishavu ntangere ku bari bashaka kugandagura Reverien Ndikuriyo, bashavuye cyane kuba agarutse, bashaka ko apfa atongera kugaruka mu Burundi. Gusa amakuru ubu dufishe, amakuru duhawe n'amasoko yacu ngaha nyene mu Burundi bivuye kwa Reverien Ndikuriyo, kuri ubu mw'iri joro Reverien Ndikuriyo aciye agirisha inama n'abanyamugambwe n'abagumyabanga ba CNDD-FDD, aciye asora itangazo ry'agacamutwe atanze perezida w'Urundi Evariste Ndayishimiye. Avuye mu gacerere avuze ukungene perezida w'Urundi ndetse n'umutambukanyi we Angeline Ndayishimiye ngo boba baramuhaye sumu. Ni itangazo umukuru w'igihugu acirisoma aciye akuka umutima, aciye atangura nyene ngo kugira ubwoba ntangere, ndetse nawe atangiye kugabisha umutekano we utangiye gucungerwa. Abanyamugambwe CNDD-FDD barashavuye cyane, bashavuriye perezida w'Urundi Evariste Ndayishimiye. Reverien Ndikuriyo rero agishika mu Burundi yakiranywe n'umunezero mwinshi cyane ku bagumyabanga ba CNDD-FDD na cyane abanyamugambwe CNDD-FDD. Gusa rero nyuma yaciye ava mu gacerere atangaje ukungene Reverien Ndikuriyo nyine atangaje ukungene Evariste Ndayishimiye ndetse n'umutambukanyi we bari baramuhaye esumu ngo bagira bamugandagure kugira ngo atazosubirira Evariste Ndayishimiye. Murabizi neza ko Evariste Ndayishimiye na Reverien Ndikuriyo bamye baranyonorana mu butegetsi bwa CNDD-FDD. Evariste Ndayishimiye ati wowe Reverien Ndikuriyo ntuzonsumba ndetse ntuzanosubirira. Reverien nawe aca ati wowe Evariste Ndayishimiye ntusumvye kuko umugambwe CNDD-FDD ari nje ndawurongoye. Ibi rero byabandanyije bishavuza Evariste Ndayishimiye nko gushakisha ukungene yogandagura Reverien Ndikuriyo. Nyuma yaho rero murabizi neza ko aribwo nyene ngo yaciye amuha sumu ubwo bari bagendeye nyene ngo hari ibirori bari basokeyemo. Bivuga ko rero Evariste Ndayishimiye yoba yarapanze umugambi wo kugandagura Reverien Ndikuriyo, aribwo nyene ngo yahaye sumu umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye ngo ariwe azomuha iyo sumu kugira bagandagure nyene umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Reverien Ndikuriyo na Evariste Ndayishimiye murabizi ko bamo badodoberezanya bivanye n'ukungene Reverien Ndikuriyo akunzwe n'abanyamugambwe CNDD-FDD. Buriye na cyane abanyamugambwe CNDD-FDD ntabwo biyumvamo cyane Evariste Ndayishimiye. Evariste Ndayishimiye bamwagiriza ko atabandanya ku ngingo bemeranyije nyene zo kurongora igihugu ngo yashizemo ivye. Yagirizwa na cyane ivyo kubandanya yohereza abasuda muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ibi ntabwo binezera umugambwe CNDD-FDD. Kuri ubu rero Reverien Ndikuriyo atagufyina avuye mu gacerere, aciye ashira amabanga yose hanze mu butegetsi bwa CNDD-FDD arayamenye. Asohoye itangazo agabisha ndetse asohoye iretere avuga ko Evariste Ndayishimiye ari we yamuhaye isumu n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye ngo bagira bamugandagure ave ku butegetsi bwo kurongora umugambwe CNDD-FDD. Evariste Ndayishimiye rero mu bwoba ntangere kuri ngubu nawe ariko arashakisha uburyo bwo kwinyegeza, na cyane ko nyene batari bamenanye neza na Reverien Ndikuriyo. Mu makuru rero duhawe n'amasoko yacu, abanyamugambwe CNDD-FDD barashavuye nyene bakimara kumva iyo nkuru y'ukungene Evariste Ndayishimiye yoba agira agandagure Reverien Ndikuriyo. Bavuye mu gacerere batanguye gushabura cyane n'ishavu ntangere ku banyamugambwe CNDD-FDD. Reverien Ndikuriyo rero aradometse, umucanwa uratse hagati y'umugambwe CNDD-FDD ndetse na Evariste Ndayishimiye. Ngayo rero amakuru adushikiye muri aka kanya kubiko birabera mu Burundi. Reka rero amakuru yacu tube tuyasozereye ngaha yo mw'iri joro, turaza gusubira mu gatondo
tubabarira amakuru azindutse aravugwa ngaha mu karere k'ibiyaga binini ndetse no ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Reka mbashimire rero mwibanywanyi tubona amakuru y'ibiganiro bya misi yose tubashikiriza kwimurisha ko yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Amakuru yacu yo kuri uyu munsi reka tuyasozere ngaha mu fyore sabone ndetse na partage. Amakuru yacu yo turayasozere ngaha turaza gusubira mu gatondo.